ikiganiro cyacu cyo kuri uno munsi wa kabiri tunagenda rero tunahera wanashaka amakuru yacu aho tubana tunabasaba mukore partage ubutumwa bwinshi cyane ibintu bane bigenda neza. Tunahereye bwana Houston muri equipe yitwa Real Madrid akora vuga amakuru atari makuru menshi cyane. Hano vuga ngo ubuyobozi bw'ino equipe yitwa Madrid bwamaze kubwira witwa Zabiros ati ubu kwezi kwa mbere nta mukinyi numwe aza kuba yinjira muri equipe yitwa Madrid mu gihe wanashaka witwa Zabiros rero navuze ko ubwiye ko no munsi yari yifuza ko muzane mukinyi wakati mu kibuga ati n'ubusi bisaba kibatandukanye hagati mu kibuga ba ndavuga abo ba Chouameni ndafitse ba Edouard Kamavinga ndavuga abo ba Ardagire ndazana amazina atandukanye ba Dani Barros Pitibaginitse Nova ya Jude Bellingham n'abandi batandukanye ati mugabe ko riko ndifuza umukino uvuga kina kende mu kibuga ariko equipe yitwa Madrid ubuyobozi bwa Florentino Perez bwamaze ko mukurira inkoni ku gicisi mubwira ati wewe gerageza kuba uri ko rakoresha bakimfise kuno munsi. Houston no twinjire kuri no nkuru Nova idasanzwe icambere kazavuga ati mbega kuno munsi tugende tunabiganira ko turabe eske kuri Real Madrid hari hakenewe ko tubona ko hari umukinnyi yarakenewe imbere ko tuvuga ngo Xabi Alonso na ko Real Madrid yafashe ka decision vuga ngo nta mukinnyi ko rakenera uravye Real Madrid ya Xabi Alonso y'ino mwaka 2025 twa tusanzwe turimwo ubwo hari kibazo kihari muri equipe yitwa Madrid ko turabiraba muri rusange. Ubwa mbere Xabi aza mu mugwa Real Madrid yarasabye ko bashaka kumugura abakinnyi batandukanye kandi kanatsinda uretse nuko yashoboye gusaba ko bamugura abakinnyi batandukanye ubwo ubwayo mugwa Real Madrid bamaze kubona ati hari zimwe muri ere matwe mu mugwa wacu tubura kandi kanatsinda byadukoze ko cyane mu mwaka uze kugira ngo dushobore gutaha Anne Blanche. Ariko Xabi nivyo kuvaza mu Real Madrid yagumye asaba ko mumuzane umukinnyi hagati mu kibuga umumiriye mwiza tumba baravuze ku mwana asatwa nakini yari mu Budage muri equipe ya umwana yanatowe na Toni Kroos ati boza gutora umwana n'umukinnyi mwiza adakibagize na gato cyane nagiye nuko ndanagibagiye hari ndarizi kabisa ariko tubaza ko akinira equipe ya Inter Frankfurt ego ariko nibyakunze ko bamuzanira umukinnyi hagati mu kibuga ariko bamuzaniye ba Franco Masatuno nawe numwe mu bakinyi Xabi Alonso yari yashoboye gusaba ko bamuzanira mu Real Madrid ariko kandi baraguze abakinyi ba Dino Giseni baragura abakinyi ba Volkayasi ba Trent Alexander-Arnold nubwo babazanye nkaho mengo ibintu by'amasezerano ngira ariko hari akarje de poche bategezwe guha umukinyi nako nyine utegezwe gusanga ko atari amafaranga make cyane. Ugejeje kuraba isoko gigura nigurisha umugwa Real Madrid bakoze mu mwaka uheze mu kwezi kwindwi barasumye bakinyi kandi batari baki benshi bashoboka ucuza kwa associate ku bakinyi basanzwe bahari Real Madrid yafise abakinyi ko hagati mu kibuga aho ndavuga nk'abamilie uno munsi bafise Ure Chouameni bafise Dani Ceballos bafise ndavuga umukinyi nka Trent bafise no mukinyi na Jude Bellingham bafise Ardagire kuranyumva abakinyi bagera kuri bane bafise na Edouard Kamavinga bafise abakinyi benshi umukinyi wa gatanu hagati mu kibuga bafise abakinyi bagera kuri batanu ugarusukara kuri numero 6 hari abakinyi bagera kuri babiri ndavuga uno mukinyi Ure Chouameni Kamavinga nawe nyene nka numero 6 ashobora kuza kahagukinira bafise na Federico Valverde nawe nyene bahengeka kaza gatanga ibiharo visa sometimes ariko kandi kuri numero 8 uwo nyene Federico Valverde arahakina ni na poste yiwe yasigiwe no mukinyi ndavuga Toni Kroos na Jude Bellingham nawe numwe maki ashobora kuza kahakina nubwo kenshi tumubona bamwiza cyane mu gihe akinishwe nka numero 10 Ardagire nawe nyene mukinyi ashobora gukina 8 na 10 nyene akashobora kuza kuzikina nyene no Franco Masatuno yavuye muri River Plate rimwe tubona kinishwa mu mukinyi aca hagati mu kibuga nka numero 10 uri kuranyo rero uno munsi wowe Xabi Alonso resiti ko yatanga bwa mbere na mbere nimbi uretse nuko zobambi nubwo zobambi ntizihuriranye n'abakinyi na effectif office mu Real Madrid office ba Mbappe office ba Vinicius Junior office ba Kamavinga ba Rudiger bande ariko ikoranirwa gutsinda umugwi nka Elche uri kunanirwa gutsinda umugwi nka Deportivo Alaves imigwi nk'iki kunanirwa gutsinda ucugara kurari mukinyi nka umumenyeza nka uno ndavuga yavuye mu Real Madrid uno ari muri Brazil uno Carlo Ancelotti yatsinze iyo migwi akakoresha abakinyi muri Castilla abakinyi bose bagira nko kuri 10 bose bari mu mvune batangura mu kibuga niyo twage kubona n'izina rya Raúl Anceso neza cyane muri equipe izi equipe waziko zikunanira ufise ba Mbappe bande nuze Carlo Ancelotti we yazitsinze ata effectif kuyafise ata n'igice c'abakinyi batangura mu kibuga 11 afise mu kibuga ariko arazitsinda kanatsinda wowe yasemera avuga ati ndifuza ko
nuko mwofasha umukinyi w'inyuma ku ruhande kugira ngo ushobore gukunda abaha ibikombe mu mugwa Real Madrid. Eske aho yaze gusaba kibo ku ruhande hakimba bamiri yari afise saba nyene wowe Xabi Alonso ufise cyane kuko no musi wowe kuratubwira ngo urakina umukinyi w'agati mu kibuga kugira ngo bikunde utangere zita nziza Real Madrid kiragusaba. Eske nico kintu cari gikenewe? Ufise ba Jude Bellingham, ufise ba Arda Güler, ufise ba Tchouaméni, ufise ba Camavinga, ufise ba Ceballos. Eske urakina undi mukinyi w'agati mu kibuga kugira ngo wowe Xabi Alonso ushobore kuduha ivyo tugusaba mu Real Madrid? ubundi bubona Houston ntanaguciriyemo kurabivuga ukutugira no vuga ngo hameze neza cyane kuko iyo ukora muri equipe yitwa Madrid kuno munsi ni imwe mu equipe bigaragara ko wanashaka witwa Xabi Alonso babagerageje kubuhana uvuga ngo ibintu byose binashoboka kuko turazi witwa Carlo Ancelotti nuvuga ngo yari muri equipe yitwa Madrid niwe avuga ati genda kina umukino uvuga ngo ku ruhande n'undi mukino uvuga ngo akina hagati mu kibuga. Aravuga ati ni wanshaka kuma abantu bakirisha kuri nta kibazo ntashaka ko yabaha igikombe nuvuga cyara liga n'ibindi bitandukanye. Cugenda ukaraba wanashaka umwaka uheze ino equipe yitwa Madrid genda urabe mbega yarangije ikibanza cya kabiri yarangije ari ikibanza cya kabiri muri La Liga. Yari equipe nuvuga ngo yari nyuma ya equipe ya Barcelona. Niyo Barcelona wanashaka yitata kubatsinda nuvuga ngo match ari na match retour muri mu gikombe nuvuga ngo mu El Clasico. Tuza gusanga equipe yitwa Madrid ishobora kuba yanatwara kino gikombe cya La Liga. Ariko no munsi genda urabe Xabi Alonso kuri no munsi n'umukinyi numumereza nuvuga ngo ubwiwe yaraje baramuha ibintu byose binashoboka. Nivyo nitwoshaka kuba tuvuga ngo hagati mu kibuga ngo haruzuye cyane mugabo ubona yuko tutemera tutarabeshanye. Wowe uri equipe yitwa Madrid urafise witwa abakinnyi bashaka gukina kuri poste nka nimero 6 uje kuri 3. Ndavuga witwa Edouard Camavinga, ndavuga witwa Tchouaméni, ndavuga kandi zajya Fede Valverde mu gihe vyo byaburiranye. Wagana hagati mu kibuga urafise izina rya Jude Bellingham, urafise izina rya Arda Güler, urafise Dani Ceballos, urafise Franco Massitono, urafise kandi n'izina novuga ngo rya na Brahim Dedege shaka atakina wanashaka nka nimero 10. Nuvuga ngo equipe yitwa Madrid iragaragaza ko ari equipe ifise abakinyi hagati mu kibuga kandi beza. Ariko no mutware mvise ko ni na dosiye yo kwinjira ko nanumvise bashaka ko banazana bifuza undi mu hagati mu kibuga. Ariko twemera neza bora Houston niba twabona umusaruro utari mwiza Xabi Alonso nta kuntu nakumwe ashobora kuvugira abakunzi ba equipe Real Madrid akavugira ati jewe mbuze umusaruro kuri ambuze hagati mu kibuga uko Real Madrid yaragerageje kuba imuha ibintu bishoboka mbe ugenda ukararaba. Eske muri equipe yitwa Madrid cyekaraba muri Barcelona equipe yitwa Atletico de Madrid nuko murahangana nuko ofisi abakintu uvuga ngo bibihangange cyane babasubiriza. Urafise Pedri, urafise Frank de Jong, urafise izina rya Dani Olmo nabo ba Fermin Lopez. Mugabo biragaragara ko bafise abakintu baba batangana mu kibuga. Uno munsi wewe ejo Robert yavuze nimba ntiyenza atari wewe. Bavuze ati nimero mugiboro nk'umukinka nimero 8 mwiza. Equipe ya Madrid yoshobora kuba itanga umusaruro mwiza. Mugabo babakinyi beza bwana Houston. Babakinyi abagene ko nyene berekana performance nziza. Tukabati naka yabuze. Agaragara ku rukino rwande rwa Paris Saint-Germain, equipe yitwa Chelsea Bruges, Barcelona mugabo bose bakina na Elche. N'ubose bakina na Osasuna Pampero. Kugira ngo ibintu bitandukanye no vuga ngo bigize ikishira kuri umunsi. Numva ko ari ikintu kumva ngo kiba gigize kiba ari ikintu kiba kigoye cyane kuri uwo munsi. Hari umugani makunda kuvuga mu Kirundi bati ngo umutwe utagira ubwenge uruhisha amaguru. Ugerageje kuraba effectif Xabi afise mu mugwa Real Madrid vemira hagije kumva ko shobora kugwa. Ego basi hari bamwe mu bakinyi bakeneye muri no mugwa Real Madrid ariko n'abahari uravye resultat ikiragaragara mu mugwa Real Madrid ntibisa n'abakinyi bahari. Bikoranye babona Ridi. Eske ego nivyo akintu umukinyi hagati mu kibuga kugira ashobore gutanga resultat nziza. Eske izo ariko aratanga no munsi zirasa n'abakinyi afise. Rega no mukinyi mwiza ashobora kuza mu mugwa Real Madrid kubera ko ahasanze wamumenyereza atabushoboza afise bwo kumuvyaza umusaruro, atabushoboza afise bwo kumwubaka kugira gumane ya karite yiwe uza gusanga nawe nyine hashise byanze. Uri kuranyo ndakumva cyane. Ni kenshi twabonye imigwi iba myiza kubwo bamenyereza ega kanatsinda umuguba mwiza cyane cyane ko rumumenyereza ushobora kuba mwiza kwera abakinyi. Uri kuranyo no munsi hari Nasser ntimwe umukinyi mwiza nka Cristiano Ronaldo nka Sadio Mane. Nirimo bano ba Joao Felix si beza bari mwihiganwa rya Arabie Saoudite cyane mbese ko badatwara ibikombe byose kuki bafashe decision kuri kwa rumumenyereza. Ega umugwi kenshi ubwiza bw'umugwi
nivyo n'umukinyi abigiramo uruhara ariko uruhara runini cyane kenshi je nkunze kuruharura kumumenyereza ubundi yitavise umuhereza mwiza abakisha kugira abakinyi beza mugabo ekipe ntigere ironka umusaruro n'umukino neza cyane rega no mu miliye mwiza bamuzana mu Real Madrid kanatsinda yego nivyo asumba abakinyi ba Jude Bellingham n'abandi bahari mu Real Madrid ariko nitwigere tubura umusaruro mwiza mu Real Madrid est-ce que wowe Xabi Alonso nivyo kukena mukinyi mwiza kugira ngo ushobore kuduha ivyo twagusavye mu Real Madrid wowe hoho ico maze guhindura mu Real Madrid ni giki ico tubona ko uratanga ku buryo tuvuga ati hamwe twaguha iki kintu ushobora kuduha byiza cyane gusumba ivyo uko waduha no musi nibi erega bivuze neza Houston ubundi hari ikintu uteza kuri present imbere y'aba boss ukabwira ati je nshoboye iki mugabo mu gihe nawe womiki naho notanga vyiza gusumba ivyo ndiko ndatanga umutama kabanje warabona ko karatsinda imigwi yose ishoboka ananiwe na FC Barcelona gusa akakubwira ati je ndifuza ko muwa mu mukinya asubira Dani Carvajal ari mu mvune kugira agenda kwereke ko byose bishoboka ariko ntaho bamuhaye nuko kagira ntiyarangije saison ari mu kibanza ca kabiri ukagira ibibazo Karonje yote yaciyemo mu mwaka weze iyo bigacemwe n'umumenyeza ndavuga Xabi Alonso uwo musanze ari mu kibanza ca kangahe yorangije umwaka ari mu kibanza ca kangahe uwo musanze no muri Big 4 kuvye karatanga afise abakiyi bakuye nkabo no Musa afise eski yaza guhura n'ibibazo byahuye na Carlo Ancelotti mu mwaka weze Real Madrid wisanze muri Big 4 y'imigwi zoja kwitabira UEFA Champions League bigoye cyane abari biba bigoye ubire ko bemunanira kwitwara neza biko bemunanira gutanga resulta nziza afise Rodrigo ari mu bihe vyiza Mbappe ari mu bihe vyiza Jude Bellingham araho Abdagira araho Chouameni araho ni mwiza Federico Valverde araho ni mwiza abakinyi nka bose ni beza na Thibaut Courtois nawe nyene ni mwiza uno munsi Houston tutanabeshanye ekipe yitwa Madrid nta kintu na kimwe covuga ngo ekipe ikirabura umusaruro kubera ko ibuze abakinyi banaka kuko uno munsi nivyo dushaka twemera neza ati kuri nimero 2 witwa Trent Alexander-Arnold witwa Dani Carvajal mu mvune ukaza kusanga mugabo wagera kuri hagati mu kibuga cyangwa muri defense umutima defense cyangwa muri defense centrale urafise witwa Dean Rusen nivyo agiye mu mvuna mugabo urafise witwa ba Anthony Rudiger urafise ba Dean Rusen urafise abazina nuvuga batandukanye uvuga ngo ni ya equipe yitwa Madrid vya bibazo yari ifise mu mwaka uheze vyatuma itanaronka n'umusaruro mwiza baravuze ati katuje ku isoko turondera izina rya Trent turondera izina rya Alvaro Carreras hanyuma turondera izina rya Dean Rusen ico cyo gikomeye cyane gusumba ibindi bibazo byose muri equipe yitwa Madrid mbonye n'umuntu ngaha muri commentaire yajavuga ati ngo n'umujama yitwa Fred yajavuga ati ngo none ngo kuri Facebook hariya ngo none ngo abo bakinyi ngo beza ifise bobo bariko bayifasha iki umumenyereza ntimumuhagarare ko cyane ngo Vini amaze ngo ngira nk'inkino 17 atagitsindo abona uno munsi reka tuze gatoya uburyo umukinyi ashobora kuba mu bivanye n'umumenyereza neza cyane mbe Vini uno munsi mwite ko ari mubi kuri Ancelotti yari mubi muri ubu buryo Jude Bellingham wewe ni mwiza nkuko twari twamubonye agishika mu Real Madrid kuri Carlo Ancelotti wapi uretse Mbappe novuga ati Mbappe ega n'ubundi Mbappe karite we tumuzi ko umuntu atsinda Mbappe ibintu byo gutsinda ashobora kubironka mu nzira nyinshi ashobora no kuronka penalty akaronka ico gitsinda eske Mbappe ataronse penalty Mbappe nashobora kuronka igitsindo kimwe bibiri ugasanga ivyo bibiri mu nkino zitatu ivyo birabirose ku ma penalty gusa cyangwa imagine iyo hatabonetse penalty cyangwa iyo Mbappe ataronse igitsindo Real Madrid ratsinda erega abakinyi mu mugwi bashobora kuba beza cyangwa bakaba babi bivanye n'umumenyereza ariko nanyu babona ridiko rero Vino no musi mwiza cyangwa mubi abaye mubi acagira n'ikibazo cyo kuronka wa mumenyereza ataruhara afise kumufasha kugarukana urugero rwiwe rwiza twarumva Karanche kugira ngo agarukane icizere mu bakinyi biyo mu myimenyerezo akabwira Thibaut Courtois ati zurabareka bagutsinde kugira bigarurire icizere ukabona neza na neza umumenyereza arifuza kubona abakinyi be bari mu bihe byiza arifuza kugarukanira icizere mu bakinyi biwe agasaba Thibaut Courtois ati reka baze baragutsinda ndazi nivyo ufite ubwo bushobozi bwo ushobora gusama imipira yabo batera biragoranye kubona ko hari umukinga ashobora gutsinda muri no myimenyerezo ariko bareke bagutsinde kugira bigarukanire icizere ubundi wowe Xabi Alonso nawe ukora iki kugira wa Vini atakaje icizere yigarukanire icizere ubundi nuko babivuga neza umukinyi ashobora kuba umukinyi mubi bivanye n'umumereza afise kuno munsi bivanye na style cyangwa bivanye na systeme aba yifuza kukina shaka kuno munsi nta numwe atabizi ko urore bumwe butandukanye twonye dufate nka uno mukinyi akinira equipe yitwa FC Barcelona Rashford kwa Manchester United
yaramukiye bigaragara ko mbengo urugero rwiwe rwarakorotse Yarafise urugero rubi. aba Jadon Sancho muri equipe ya Manchester United ba Anthony bose bari muri equipe mu ma equipe bari bagiye Anthony bari n'umusi- kuba abakinyi beza Anthony no musi muri Real Betis arakina umupira abafana bakamuririmba Neza ati cyane. Anthony ese genda subira inyuma gatoya urabe Anthony wo muri Mani subira inyuma gatoya urabe Marcus Rashford wo muri Mani yarameze gute canke akarorero ka hafi raba Marcus Rashford atijwe mu mugwi wa Aston Villa performance ziwe zimeze gute zisa nizo yari ariko mu mugwi wa Mani rero mu bisanzwe burya ntidute umwiko mukuru abakiye ba Real Madrid ngo urugero rwabo ruri hasi n'umumenyereza kugira urugero rw'abakiye rube hasi abifisemo uruhara kandi uruhara rutari ruto eske wowe Zabi akandi karorero mbese Rafinha kuri Xavi Hernandez ntari wamukiye bafana ba FC Barcelona bavuga ati nta mu Brazil twigiye tubona ameze nka Rafinha atazi ko rose ati umukinyi mubi wa nta mbere mukinnyi mubi wa mbere mu Brazil turabona nka Rafinha siko bavuga cyane Frankie de Jong ntibarimba ngo natuvire mu mugwi ngo ntameze neza mbese Pedri nivyo yamye ari mwiza ariko ubwiza yarafise kuri Xavi Hernandez niko buri uno musi kwa Dieter Hans Flick uno musi bakinyi bahindutse Yes. ntibameze neza kubwo umumenyereza rero burya n'ubushobozi bw'abamenyereza buratandukanye hari umumenyereza afise bwa bushobozi bwo gufata umugwi mubi akawugira mwiza bitamusabye kumanza kuja kurondera abandi bakinyi beza kugira ngo batume umugwi umera neza rikura nyumva n'ubundi mumenyereza bimusaba kugira abakinyi beza kugira ngo aguhereze leta nziza akarondazana kuri Zinedine Zidane sivyo Zinedine Zidane gifise ba Cristiano Ronaldo wana ko Real Madrid ari nziza yego nivyo yaragize uruhara mu gufasha kudugiza urugero ndavuga Vinicius Junior ndetse na Rodrigo Goes ariko bakinyi batanguye kuba nk'abariko bava mu Real Madrid canke urugero rwabo rusubira inyuma ntiyaciye asezera ivyo kumenyereza umupira w'amaguru Real Madrid ari mbi ntibamumagata aze kumenyereza umugwi aranga umugwi ntiyaje ugatorwa n'uwo mugabo ndavuga Carlo Ancelotti yes bikuranyo rero hari umumenyereza ashobora kuguha resulta nziza ariko rose abakinyi beza n'undi mumenyereza afise n'ubushobozi bwo kudugiriza urugero abakinyi yasanze mu mugwi bigatuma baguha resulta nziza ubundi ntanaguciriye muri Houston ntitwoharira neza ngo tuvuge ngo equipe ngo Real Madrid ngo urugero rw'abakinyi bamwe na bamwe no rukiro ruvuga ngo rubica nako n'urugero ruvuga ngo rwabaye rubi kubera umumenyereza Xabi Alonso ariko turavuga ko afisemo uruhare rutari ruto umugabo no munsi nivyo nta equipe n'imwe rero yoteza kuba ibaho itafise umukino uvuga ngo ashaka kuja muri meforme kuko nawe bakinyi twitwa ko ari abakinyi b'ibihanga batwa ama d'Or aho ndavuga abitwa ba Lionel Messi abitwa ba Cristiano Ronaldo ba Karim Benzema amazina ruvuga ko bakomeye hari gihe ashobora kuba ajya mu bintu uvuga ngo atari vyiza bavuga ngo mbega Lionel Messi ni Lionel Messi dusanzwe tuzi ameze kuno munsi mbega Cristiano Ronaldo ni Cristiano dusanzwe tuzi ariko aramera kuno munsi ko ndibuka ko hari n'igihe Cristiano Ronaldo nawe nyine bamukomera induru bavuga ati Cristiano ivyo bintu nibiki bakamukomera induru mugabo bwaca ukajya usanga novuga ngo ase kugarukana uvuga ngo forme yiwe nziza rero muri equipe itwa Madrid Houston niba tuvuga amazina mwamwe aba Vini Junior amazina uvuga atandukanye karavuga ko no munsi atashaka ko atari mu bihe vyiwe vyiza ikibazo kigaragara kuri witwa nde umeza nawe ubwiwe eske nimba nakari muri meforme ndamugarukana urugero gute Vini Junior niba biko biranka yogarukana urugero rumeze ugaruka gute urabo twemera neza abone ko yavuga ngo Xabi Alonso ngo nta ruhara afise ko bakintu uvuga ngo bashaka ko kitagenza neza mbega turibuka ingene yagize Rodrigo turibuka ingene yagize Vini Junior turibuka abakinyi batandukanye bavuga ngo no munsi nakana naka niba dotangwa nakana azotangwa canke azokana urugero rutari ruto rero uvuga ngo no munsi je ubwanje tunava ku kino kintu uvuga ngo equipe Real Madrid biragaragara ko neza nivyo ni nese je ngoma ncane twinjije isi ya kabiri ushobora kuba tugenda tunasongora kuri ico nyene ni kuri ico kibazo ca Xabi Alonso burya hari umwe mu bantu ntako dukurikina kuri Facebook yaje akavuga ati ngo burya ngo abantu ngo bakiye babastare mu Real Madrid ngo umwe wese ngo araza gakina ivyiwe nkuko vyavuzwe na Karim Benzema ikibazo sabo basare bari mu mugwi wa Real Madrid ariko ikibazo ni Xabi Alonso ategura Viestere gute rega wari umuvyeyi amara umuvyeyi bategeza gutara ko umuvyeyi mu Real Madrid agategura Viestere neza agategura akagira umubano bombe nambe akagira umubano mwiza hagati yawe n'abakinyi ukunywanisha abakinyi akabatahuza mbese Real Madrid ntiyabaye utunza barodozi gako zitanu mu Real Madrid kuba utunza abakinyi abakaka ba Mesut Ozil n'abandi uri kurumva ntiyabaye nziza narifise abastare barenze muri batanu ntiyatunze Luka Modric itunga Benzema itunga Cristiano Ronaldo itunga Gareth Bale ntibatanze rizita nziza mbese no munsi Mbappe
na Vini na Rodrigo gute twokumva ngo umwe wese ngo umusitari ngo giti ciye ngo nashaka gutanga resultat nziza wowe umenyereza uri kufasha iki kugira ngo bakiye banywane uri gukora iki wateguye vestere yawe gute rero muri rusange je numva yuko ubu bwa Real Madrid ngomba ndabugana kuri Zabi je no mukiye bashaka kumuzana mu miriye mwiza ariko urumva bashaka kumuzana mu mukiye mwiza uno munsi iyo story sindana guciriyemwo je sinase ububi bwa nako bw'abakinyi bamwe na bamwe navuze abakinyi kanaka bashaka kuja muri meforme mugabo naka nimba yabagiye muri meforme mbega wo mumereza nawe ubwawe uza kugarurura urugero gute rw'abakinyi bawe kuri uno munsi ico cyo kibazo kigaragara rega Vini cyo nimba ari mu ashaka mu bibi nimba ubitwa Rodrigo atari mu bihe vyiza nimba izina rizo ku izina rya Jude Bellingham atari mu bihe vyiza niko karyo nawe nk'umumenyereza Xabi Alonso nakavyankiye no mugarukana mu rugero rumeze gute cyo kintu ndagarukana kuko byose byakugarukana uvuga ngo kubitwa nuvuga ngo Xabi Alonso ariko kandi twemeye neza n'abakinyi nabo nyene batakuvuga ngo mu bihe nuvuga atari vyiza ariko